ugaca uja mu mugwi w'abahembwa na YouTube. Aha mu Burundi hari abantu barotira $2000 ku kwezi, Okay. amayero 2000, Okay. amayero 1000, urumva ko ari hafi miliyoni 10 zirenga. Mhm. Rero amahera ya YouTube ava he? Winjiza hagati y'amadolari 4 n'8. Leta nk'ubu yiyegereje abajene ati abantu bakoresha imbuga tubaha agaciro, aho ya perezida avuga ati je ndi umujama w'abajene. Inkundira ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe bivanye n'umuntu wese aho aherereye. Hariyo abadukurikirana bari ahantu hatandukanye, bari mu bindi bihugu, hari abadukurikirana bari mu bihugu vya Burayi, hari abadukurikirana bari muri Canada, USA n'ahandi mu Barabu n'ahandi hose kw'isi. Ndabaramutse bivanye n'umwe wese aho aherereye ati mwaramutse canke mwiriwe. Nongera ndabipfuriza kugira ibihe vyiza, akazi keza, ndetse n'abari mu bibazo Imana ibandanye ibafasha, ibibazo babivemwo bigende neza. No musi kuri African Sound tufise umutumire sinzi ko nomudondora, ariko ngerageje kuvuga uko noba ndamuzi ni umuhinga nkoresheje ikirundi novuga ati ni umuhinga mu vy'imbuga canke ni umunyembuga. Sinzi ko nokoresha ko uri umunyembuga canke uri umuhinga mu vy'imbuga, ariko vyose numva umenga nico kimwe, ariko reka yidondore cane cane kuko niwe ashobora kutubwira uwo ari we, ku mazina yiwe n'ivyo asanzwe akora muri rusange. Turabakiriye. Mwitwa bande? Ciba yitwa Hilaire Manirakiza. Okay. Musanzwe mwize ibijanye n'imbuga, ndashaka mutubwire nk'abantu badatahura ivy'imbuga, ndashaka mudusigure muri rusangi ingene ivy'imbuga bimeze. Ivy'imbuga general narize kuko kw'ishuri nize TIC, Technologie Informatique et de Communication. Okay. Sigura yuko urumva ko hari ibintu vy'ama communication, technologie, informatique. Okay. Iyo tugiye mu bintu vy'imbuga usanga biri muri kategori ya informatique. Okay. Urumva ni ibintu vy'ubuhinga, usanga ukoresha imashini, internet, ivyo yose aba ari informatique. Okay. Isigaye nuko vyahereye kw'ishuri, ariko kw'ishuri urazi ntituronka ubumenyi bwose tuba twipfuza. Ego. Ariko hari igihe usanga vyinshi uriko urabirondera muri quartier, muri cité, ukarondeza, ukakoresha nyene recherche, kurondeza hirya nino hatandukanye. Okay. Kugira ushishikare kwiga ibintu vyinshi bitandukanye. Okay. Ico. Kubera iki wahisemwo kwiga ivy'imbuga? Ni ikintu novuga ko sinovuga ngo ntikiratera imbere mu Burundi, ariko ugerageje kuraba aho isi igeze, natwe mu Burundi aho tugeze biracari ku rugero rwo hasi. Kubera iki wumva wohitamwo kwiga ivy'imbuga? Urumva biri ku rugero rwo hasi kubera ata bantu benshi canke kuko urumva kugira ikintu giteye imbere uko haza abantu kugira abantu bakirabireko, hama nabo bakijemwo. Okay. Twe natwe duhari mu kubizana, kumbe n'abandi baze babe benshi, kugira abantu benshi bumve yuko imbuga. Ariko naho biri uko mu Burundi benshi baramaze kubijamwo ibijanye n'imbuga. Kuko turafise abantu benshi imbuga zabo ziri monetize. Nimba ari nk'amacano ashika hafi nk'amajana 8,000 ari monetize mu Burundi. Okay. Sigura ko hari abantu benshi bari ku kivi. Ahubwo utarabijamwo niwe yacerewe, ubundi abandi bariko baragerageza kuja ku rugezo nk'urw'abandi. Ariko tugiye kuraba no mu bantu badutwara mu ntwaro, urabona ko ikintu ca internet, reka ndacitwe ca internet, ntikiratera imbere ku buryo usanga nk'ibintu bikorwa muri leta canke n'ahandi mu yandi maserivisi abantu bishobora kubashikira bari ku telefone zabo canke bari ku ma ordinateur n'ahandi, ku buryo usanga
nk'umuntu ashaka nk'ikintu muri leta canke iyindi service kanaka ashobora gukoresha telefone yiwe bikanyaruka atiriwe atakaza umwanya. Muri leta ntibiratera imbere, nawe uvuze ko hariho abantu, ariko cane cane nibaza ko kugira ikintu tubone ko cateye imbere bihera hejuru ku badukuriye, ku badutwara, hama bikabandanya no mu banyagihugu basanzwe. Mbega muri leta ubona bimeze gute ibintu vya internet cyangwa vya digitalisation? Muri leta bobo si cyane, sinubwo ngo baramaze kubitahura cyane, si cyane nyine ni buke buke. Urabona ko nka presidence irafise page Facebook, muri assemblée générale barafise YouTube bacishako ibintu vyabo, ariko sinovuga ko babirimwo cyane badabitahura. Mugabo abandi mu bindi bihugu imbuga zirakora cyane muri leta. Usanga ureka abantu baja gutonda mu maservice kanaka, kuko urashobora kuja gutonda ahantu urondera service ugasanga uhavuye nka saa munani, wagiye mu gatondo uhavuye nka saa 9, kandi ugatana service utayironse, ugaca babwira ngo ugasanga urashikiriwe saa 9 irageze, ugaca bakubwira ati ntibizokunda, ntibiriko birakunda, bizokunda mu ndwiza. Ubundi umuntu ntiyari kurinda kuza gutonda ngaho, ahubwo yari kuba yaronse amakuru kare kuri internet, nimba ari service kana, nimba ari ministere kanaka, ikaba ifise urubuga rwayo kanaka, abantu baza ati n'urubuga rwa ministere kanaka, ibintu byose, amatangazo, ibiki, kugira ngo ntibate umwanya. Wowe uraca ku rubuga rwawo ugasoma iyi service, ndabona bazotwakira. Nivyo nyine bibuze muri leta, bagakoresha imbuga cyane, bakamenya ko imbuga zihari kugira zifashe gushikana amakuru n'ingoga, kugira abantu nyine baronka amakuru yihuse. Novuga ko wewe uri umwe mu bantu bavyigiye muca mu bishira no mu ngiro, kuko ayo benshi bavyiga bigahera. Novuga ko hashobora kuba ikibazo c'uburyo, uburyo buke, canke ugasanga ni ikibazo c'uko abona ati iki kintu ntikiragera ku rugero cotunga umuntu, ariko nkawe washoboye gukeya ku rubuga company. Mbega uduciye ku mayange, ku rubuga company ni iki? Ku rubuga company ni entreprise, ni entreprise isanzwe ikora, kuko jewe natanguye ibintu ndabimazemo nk'imyaka nk'itatu, kuko naravye ndavuga ati abantu ndabona yuko bafise ikibazo kijerekeye YouTube, imbuga zitandukanye. Jewe camvuga ati amavu y'ico, kandi abantu ndabona bafise ikibazo cyo kuronka abantu vyihuse babakurikirana, basubscribe, ama views. Rero naragerageje kurondera icotuma haboneka inyishu. Ivyo nagerageje nasanga bidakunda, ariko mu nyuma bica birakunda. Hama maze kuba novumbura ubwo buhinga bwo kuduza ababone, ko abantu basanzwe bafise ikibazo c'ababone, casanga si ivyo bibazo vyonyene bafise, harafise n'ibibazo vy'uko imbuga zabo zishobora kwononekara, zishobora kwibwa, zishobora gusaba sekirite. Hari amapane menshi aba ku mbuga, bigasabwa yuko bakenera umuntu abibakorera. Muri ico gihe twe tutarabaho, wasanga benshi bariko barondera abantu bo hanze, bari hanze y'igihugu, bakabiba. Nkuko tugenda tuvuga ati je baranyivye kenshi, tukabakira, imbuga zapfuye tukazikora, ukeneye ababone, ukeneye gucreya imbuga tukazibakreyera vyihuse. Rero ku rubuga company tugitangura ntiyari ihari, ariko kubera twagize abantu benshi baturondera, badusanga muhira, tugahurira mu kabare, tugahurira muri cafetaria, kugira tuyage, bampa amahera ndabakorere. Baragera igihe mbona ati ntibihagije, kuba abantu duhurira aha mw'ibarabara, muhira, iki cyangwa ngo ntibiri, akazi kanje ntigafise agaciro byari bikwiye. Urumva muri ico gihe hari abakwizeye n'abatakwizeye, ati niho umuntu atagira akorera. Rero bicaye biba ngombwa yuko dushinga entreprise yitwa ku rubuga, na cane cane tugomba adresse n'ibintu vyizeye, kugira umuntu atanga amahera yiwe canke azana ibintu vyiwe, canke imbuga ziba zizana ahantu yumva ko hari security. Kuko umuntu afise adresse n'udafise adresse biratandukanye. Uravuze ati mwahurira mu kabare, mu makafetaria. Mbega kugira wiyumvire kugira biro, ni ibintu novuga ati
si vya bose, ni ibintu bigoye bisaba uburyo kandi butari buke, ukagira amamashini, ukagira ikibanza uriha ku kwezi ukagira ibintu vyinshi bitandukanye bishobora kuba biri mu kibanza kugira umuntu akuganye ashobore kuronka service nziza kandi ku mwanya mwiza. Mbega ibi vyose vyoba vyavuye muri izo mbuga nyene? Okay. Ko kazi kanje ka misi yose mu bisanzwe byinshi narabikoze aho ngeze basi kuko je nkiheze ishuri mu mwaka wa 2021 naciye nja gukorera ibijanye na video kuri televiziyo online. Rero bico birishika ku kazi kaca karahera ciba ngombwa yuko niga akazi gukeya akazi kiwanje kadahera. Ubundi nifuza mu buzima ko ngira akazi kadahera katagira limite. Urumva nimba ugiye gusinya kontra ahantu mbere yuko nshinga ivy'iwanje nabanje gukorera ama entreprise atandukanye mba umu gestionnaire w'imbuga zabo nkazijera nkazikurikirana nkacisha kibintu. Rero ubwo n'ubuzi bwagiye buhera gahera bati no musi ntutonde akazi karahetse, hanyuma gace biba ngombwa yuko nkreya akantu kiwanje kadahera. Rero caniga ko ati rero abantu bafite ikibazo nyabaki cyane mva noje mu bintu byerekeye informatique nize zikandondera ubumenyi. Informatique ni nini utwaye ibintu by'amarezo mugabo nakivuga ati ngo banje kuri apari ya rezo social ntabwo yo gushakisha hirya n'ino impande zose ntigutuntu nyene ibintu byerekeye kuduza abasabone byihuse. Natanguriye kutu application duhana twitwa sub for sub guhana ababone mugabo nabo cyasanga murahana muga YouTube ntivyemera birakoroka haheze iminsi ca bikoroka. Mu nyuma ca mvuga ati reka nteye groupe y'abantu 1000 ya WhatsApp tuje hamwe kugira haje umuntu akaduha link dushobore kumushira ko ababone 1000 vyihuse ndetse na video tuyirabe aduhembe. Mugaca nsanga muri groupe WhatsApp gukontrola abantu 1000 ngo mukora ikintu kimwe ko ndabizi groupe zisanzwe turi abantu 100 usanga bigoye kuba controller. Ugasanga muravuga ati wani hagi murazo bacisha ko link ngaha ugasanga akora birenga muhurizaho ikintu kimwe muhurizaho ikintu kimwe. Rero cyasanga abantu 1000 bizongura ko dukorana ikintu kimwe ngo dukora akazi ko gucira abasabire mugana byasanga navyo bijya byo muri WhatsApp YouTube irabikwanya. Iyo mubikoze cyane usanga bariko barazikura. Rero ndabandanya recherche cyane nisanga no shobora kuvumbura ikintu kifasha system ishobora kumfasha kuronka ababone neza baduga ku rutonde rwa YouTube kandi n'ama views aboneka byihuse ama watch time abifuza kumonetiza imbuga zabo. Ndavumbura ibyo byose ubu nibyo ndiko ndakorera abantu benshi kandi benshi namaze kubadugiriza imbuga muzi nizo mutazi nyinshi cyane. Ariko uriko uravuga ibijanye na YouTube ababone ama views n'ibindi ariko hari umuntu adashobora kubitahura ariko kumbure abitahuye nawe ashobora kuvuga ati ibi bintu ndashobora kubijamo kugira nanje ngira ikintu nterereye ndashaka kudisigurire kuko imbuga tubazi ni nyinshi. Hariho Facebook, hariho YouTube, hariho Twitter, hariho n'izindi nyinshi muri rusange ariko ndashaka kudisigurire imbuga zimwe ingene zikora n'akamaro kazo ku buryo undi muntu ashobora kumviza ikiganiro avuga ati bwa bundi imbuga zirashobora guterera mu iterambere ry'igihugu kuko turi novuga ko abarundi twese atanumwe asigaye turi muri wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu w'imbona kazoza ya 2040 2060. Urumva bisaba yuko n'imbuga zidasigara inyuma, bisaba yuko twese duhagurukira rimwe n'imbuga hazogera iyo myaka imbuga nazo nyene ziteye imbere mu gihugu amakuru agera ku bantu vyoroshe. Umuntu ashobora kuvuga ati ndashobora gusumira ndashobora gusoma nkoresheje telefone yanjye, ndashobora kudandaza nkoresheje telefone yanjye. Ndashaka dusigure cyane cyane ivy'imbuga n'akamaro kavyo cyane cyane. Imbuga zifise akamaro kenshi cyane. Shima zifise akamaro genda ndaza aho bingejeje. Ko byaratumye ngira umuryango, byaratumye nkora mariage, byaratumye ngira muranubatse.
Okay. Yaratumye nshinga biro, hari igihe bishika tugakaza abantu, Okay. tukabaha marketing, ukaja gukora marketing site, Okay. nyene vyinshi cane. Imbuga zifise akamaro kenshi. Urubuga urashobora kuruhindura isoko, ukarugurishirizako ibintu bakagushorera. Okay. Urashobora kurugurishirizako impuzu zawe. Imbuga zirashobora kugufasha kwamamaza business zawe. Okay. Bitewe nuko imbuga ni ikintu gihurirako abantu benshi cane. Okay. Imbuga zihurirako abantu benshi. Abantu bose bateramira ku mbuga. Yaba bose bari muri leta, abantu bose bateramira ku mbuga. Usanga hari amamiliyoni menshi y'abantu bateramiye ku mbuga. Rero iyo ukora business zawe ukazicangana na rezo sosiyo zawe, zikagufasha kwamamaza, biratuma uronka abakiriya batandukanye bavuye hirya no hino bakagushorera. Twama twabibonye. Imbuga kandi zirahenda. Tuvuze akarero ngaha mu Burundi, YouTube irahenda. Ni urubuga rero iyo ufashe neza ukarubasiriye muri go, urashobora kuguhemba rukaguhemba. Aha mu Burundi hari ama YouTube ahemba, agahemba abakozi babo, agahemba baki, urubuga rugatera imbere, bakuza n'amabiro kubera ko ari YouTube yonyene. Izindi zose za TikTok, izande zirafasha kuduza visibility y'ibikorwa vyawe. Kandi abakeneye kwamamaza ibintu vyabo bakabizana ku mbuga birashika kure cane. Imbuga zifise akamaro kenshi, cyo kimwe no gutanga amakuru vyihuse. Nka leta Twitter yashobora ati no munsi leta ikabifise urubuga rwayo, niba ari presidence, niba ari Twitter, cyangwa umushinga amateka kana atezwa ko afise urubuga rwiwe. Mu bindi bihugu usanga umushinga amateka afise urubuga rwiwe, azashikiriza ibintu vyiwe. Avyumva. Kandi mu bindi bihugu bobo ivyo barabitahura 100%. Ariko ngaho urashobora gusanga umushinga amateka atagira na Twitter. Atatwita afise, kandi afise abantu bamurondera bamwayakira. Ku buryo ashobora kuvuga ati Twitter yanje ni ministeri, ugasanga nta Twitter igira. Usanga ni ibintu abantu bariko baja gutonda muri aba ministeri barondera ama service, ugasanga izo service zizotangwa mu ndwiza. Muga abantu bakaza bagata umwanya, bakaza bagatonda kundi service zizotangwa mu ndwiza. Mugabo iyo aba bari batanze urubuga rwabo rwa Twitter ati itindwi ntidukora tuzokora mu ndwiza, nta muntu yotumwa yaca abandanya akazi kiwe. Mugabo atari baraza gutumwa. Rero ni ibintu byinshi rero imbuga zokora nyinshi, kandi bituma imbuga zifise akamaro kanini cyane. Wavuze ko kugira abantu cyane cyane novuga ko kugira abantu niko gutera imbere, niko nobivuga. Mbega duhagaze nye ku kintu cya YouTube. YouTube irashobora gutunga abantu ku buryo uvuga ati YouTube irantungiye umuryango, iraha akazi abandi. Mbega bigenda gute? Mbega ajya amafaranga hari abantu tudatahura, ajya amafaranga yo bihemba yaba yavuye. Kuko ayo nk'abemera bavuga ati ibi bintu bishobora kuba ari ibintu byo mu kuzimu, canke bishobora kuba ari ibintu ntibabitahura muri rusange. Mbega utubwira ati ajya amafaranga yoba ava hehe? Mbega kugira baguhembe harabwa iki? Cyane cyane duhagarare kuri YouTube. Bo nka YouTube ugira iguhembe usaba subscribe 1000 n'amasaha. Tuvuze amasaha n'ikintu bitwa tumenyereye muri rwa watch time, umwanya abantu baraba ama video yawe. Ko zikya video zawe postinga kuri YouTube, ijya minota ziba zimara wa postinze. Ko bayiraba niko bazira, niko bagenda bateranya iminota bagiye baraba video zawe bakayashira ahantu. Kwije rero amasaha 2000. Nimba ufise video y'iminota 3 umuntu akayiraba akayiheza bawongeje iminota 3. Niyo mpamvu umuntu ariko arapostinga gwana kugira abantu barabe ibintu vyiwe akwiza amasaha. Rero iyo kwije amasaha 4000 n'aba subscribe 1000, usaba icyo bitwa apply, ibintu bijanye na monetization. Muyironse ugaca uja mu rumugwi w'abahembwa na YouTube. Amahera ya YouTube ava he? Bo bayakura he? Niyo mpamvu YouTube isaba ukora ibintu biri karite, bisa neza. Niba uri gukora video kwiza iminota 10. Rero bobo amahera abahemba ava he? Abobo barafise amasoko mpuzamakungu, abaha amasoko manini yo kwamamaza ibintu byabo. Gituma rero YouTube ihimiriza abantu gukora cyane. Nabo aba bitura ngo bakorere marketing, publicity. Ati muturabira imbuga zikurikiranwa cyane.
rero usanga ni uretse ngaha mu Burundi ko taxi ihari muga mu bindi bihugu nta muntu ashobora kuraba video kuri YouTube amara amasegonde 30 canke umunota wose atarabona publicity imucako y'ibirato atarabona ibintu bimucako by'impuzu bijya rero byo bituma YouTube ihemba abantu kubera iki ziriya mbuga twe dukreya tugakoresha tukaziduza izubacisha kama publicity donc bisigure ko YouTube natwe nitwebwe twoba nk'abantu bakoresha imbuga bakoresha za YouTube nitwebwe twoba natwe tuyinjiriza amafaranga natwe turayinjiriza kuko yo yipigura ibintu mpuzamakungu kw'isi abagwizatunga canke abadandaje mpuzamakungu kw'isi yose usanga ariko barariha amahera menshi muri YouTube kugira bamamarize ibintu vyabo donc babaha amahera baravye ba bantu twebwe dufise mwebwe mufise kandi na video isa neza kugira bashishemo publicity iyo mpamvu posting ibintu bisa nabi harageze bagukura muri monetization nawo bifise wavuze ko mu Burundi ata access ariko mu kanya waruhejeje kuvuga ko mu Burundi hari abantu binjiza amafaranga ndetse n'imiryango yabo itunzwe na YouTube mbega vyoba bigenda gute ku buryo mu Burundi ata access dufise ariko abo bantu bakaba binjiza amafaranga mu Burundi nta access dufise ubundi no kuba YouTube yinjiza ni kubera AdSense AdSense iri hose AdSense AdSense ni ikintu kibika amahera yose yinjize kuri YouTube aja muri AdSense kandi AdSense ni ijamwo konte banke uba wasizemo kugira amahera ashikiremo ya rutire uravuze ati access igituma taxe iyo badufise access kuko nk'ubu amaviews 1000 abarundi bakuravye video yawe ari nk'abarundi 1000 baravye video yawe uza gusanga windije amahera adashika ni $1 rimwe ntishika ni mu bice amaviews 1000 bigaca bibatunga gute rero aho bibatungira nuko kenshi usanga izi video umva bica bisaba ko bakora cyane mu gihe wowe urabwe n'abantu bo hanze 1000 winjiza hagati y'amadolari 4 n'8 amadolari 3 ku maviews 1000 kubera iki ni ibihugu biri agree na YouTube hanyuma igituma ino Burundi bishika bakaronka nayo make nuko zijya video zabo usanga hari abadiaspora bacu bari hanze bakurikirana video zacu ariko baba bahagaze muri byo bihugu byemewe bakaraba video zacu uza gusanga hari akantu kiyongereye mu Burundi hari abantu barutira $1000 ku kwezi amayero 2000 amayero 1000 umva kari hafi miliyoni 10 zirenga aha mu Burundi abantu barutira 5000 euro 2000 euro 1000 euro 700 euro barayadotira twovuga ko rero YouTube dufate yoba ari twovuga ni nka entrepreneur kuko uvuze ati irashobora kwinjiza $1000 turabizi hano mu Burundi ayo mafaranga ni menshi cyane se abantu bose bashobora kuyinjiza injiza abantu novuga babakuru nabo nyahagiye usanga batashikana novuga ko imbuga hamwe twozitaho zashobora kugira ikintu zinjije haba no mu gihugu kuko igihugu turabizi kirakeneye amadevize cyane yaba mu miti yaba mu ifumbire n'ibindi byinshi muri rusange igihugu kirakeneye amadevize kugira n'amafaranga yacu agaruke kugira agaciro mbega hamwe twoyijukira ni gute ntawe uri umuhinga muri ivyo bintu ni gute ibanga abantu bokoresha kugira amafaranga ashobore kwinjira ari menshi ibanga no gukora cyane YouTube isaba umuntu akora cyane gupostinga cyane kandi ukirinda gupostinga ikintu wakuye ahandi ikintu wakopi ugakura ahandi bisaba ko postinga video ikamere nimba ari umuziki ucishamwo aba ari wo wikoreshereje nimba ari son nimba ari kira kintu cyose gafotora ikintu ciwawe nyene akaba ari cyo wikamera pana goteresha ejo gupostinga hamba vuya ugaca postinga video zisukuye tabucafuri ico gihe rero ukora cyane ugapartage kugira YouTube yawe duge icyambere gitangura no kupambana kugira ushikane bijya bisabwa kugira utangure guhemba abo binaniye cyangwa babona ko bako batumwanya batwitura atwandikira ati nyine kundogiriza abambone n'amasaha monetize nkorere kuri YouTube iri monetize gutyo rero
ugakora cane. Kuri YouTube usaba ko ukora cane ugapostinga cane. Okay. Kuko niyo umaze amezi 3 udapostinga cabona ariko wanebwe batangura gukorora. Okay. Amezi 6 aheze asha. Naho ibiri monetization bayikura muri monetization. Okay. Uwo YouTube nikunda abanebwe mu bisanzwe, ikunda abantu bakora. Iyo ukora cane rero haba n'izindi mbuga zo postinga cane. Okay. Baragukunda bakanagufasha publicity. Okay. Ni harya usanga YouTube kujya kuntu winjiye muri YouTube zijya video uba utarondera urazibona. Ego. Harya uriko uramanuka video tizo zirondera washikiyeko. Ego. Harya kugira bahagushire. Bisaba ko postinga kenshi. Okay. Postinga kenshi rero biratuma na YouTube ubwayo ubona yuko uri mu kazi kagufasha promotion video zawe zikazishikana ku bantu byoroshe. Okay. Zikaja kuri akeye. Okay. Umuntu yadapostinga cyane kuri akeye ntibazishirako. Okay. Kugira umuntu abone video yabisaka amaza kuyigira recherche cyangwa ukamuha link. Ariko byari byiza yuko nawe totanga link. Okay. Cyangwa ngo sharing ariko video yawe bayibona irengana. Okay. Wavuze ko hano mu Burundi video zawe zihabwe n'abarundi byinjiza amafaranga make. Ariko ahantu kumbure bamwe mu bariko bazikoresha ubu zishobora kuba zibahemba zikabatungira n'imiryango ari uko hariho aba diaspora baraye ibintu vyacu. Bisigure ko hamwe wokora ikintu kiri nko mu Congereza nk'amavideo ari mu Congereza canke amavideo ari mu Gifaransa byoshobora gushika ahantu winjiza amafaranga menshi cyane ugashika peut-être ku bihumbi 10 vy'idolari canke 20 canke 50. Bien sûr birashoboka. Okay. Kubera ko wihaye gukora content z'Igifaransa canke Icongereza nizo ndimi zibiri zishobora gutuma kuko ntiza kunuza kurabwa n'abarundi cyane. Ego. Za gusanga uri kurabwa n'abantu bo hanze. Okay. Aho urinjiza amahera menshi cyane. Iyo ugira imana izo content zazo mu Gifaransa cyangwa mu Congereza zigakunda. Okay. Ucu usanga winjiza menshi cyane gusumba. Ko nabwiye ko abarundi bakurabiye video. Ego. Nta dolari rimwe rishika ni mu 0,66 uko. Ego. Dolari. Ego. Ubwo urabwe n'abantu bari hanze mu Faransa, USA, Europe. Ego. Usanga amaviews igihumbi harimo nk'amadolari 4. Okay. Urumva yuko hari itandukaniro rinini cyane. Tuvuye kuri YouTube mbega izindi mbuga zozo zabimeze gute kuko YouTube turabona turafise abamenyesha makuru tubona babikora nk'akazi bibatunze n'abandi bakora ibigiye bitandukanye ariko babicisha kuri YouTube. Nizihe zindi mbuga zishobora guhemba kuko turazi hariho imbuga nyinshi hariho za Facebook hariho za Instagram hariho amasite web mbega vyo bihemba vyovyo bo mu Burundi duhagaze mu karere turimo ku Burundi. Urubuga ruhemba gonyine ni YouTube. Okay. Sindi nazo urumva ziri bisaba kuba wamaze kuja hanze mugahindura ama location kibanza. Ariko nka Facebook nga Burundi ntikunda. TikTok ntizikunda uraha ku butaka bw'u Burundi. Na YouTube yari kubidakunda mugabo kubera ko yo yikorana na AdSense. AdSense nayo kabo Burundi burimo naho bikunda yuko YouTube yinjiza. Ubundi na YouTube nga Burundi ntibayinjiza. Kubera AdSense Burundi burimo. AdSense naco n'ikindi gishira hamwe gitandukanye na YouTube. Hariho YouTube bakabona AdSense uretse ko bikorana mu kwakirana amahera kugira bayashikiriza umuntu. Ariko duhagaze ku kintu wavuze ko Facebook ntihemba ariko turazi yuko novuga ni rwo rubuga rwa mbere ngo barukoresha cyane mu Burundi nimba ntibeshi. Sinzi yuko nkawe uri nk'umuhinga wabyo ushobora kuminyuza canke wabizi kundusha muri rusange. Ni kubera ikino n'abantu bahurumbira gukoresha Facebook cyane kandi idahemba. Facebook ego urumva ngene bimeze Facebook. Kira gihugu cyose gifite urubuga rubonera mu gukoresha. Hakenya uza gusanga TikTok abikora cyane. Tanzania uza gusanga Instagram arikora cyane kurenza izindi. Uganda uza gusanga TikTok ikora cyane gusumba. Ariko twese duhurira kuri YouTube. YouTube rero aha mu Burundi impamvu bakunda Facebook bisanzwe nibwo rubuga rwatanguye kudushikira. Ubwo twasi kujya basi mvuge muri ntuze kuvuga ati gusirimuka. Twe twasirimukiye kuri Facebook.
abandi basirimukiye ku zindi mbuga, ngo twe twasirimukiye cyane nko mu Rwanda basirimukiye cyane kuri YouTube. Niyo mpamvu ubona YouTube ikora cyane gusumba. Rero natwe twasirimukiye kuri Facebook. Rero ngahe Facebook niyo mpamvu umuntu ashobora kuza kuri Facebook akavuga utuntu twiwe akamenyekana. Ubwo yajya kutuvugira kuri YouTube ntamenyekana. Agiye kuri TikTok ntamenyekana. Umuntu wese akorera kuri YouTube utuntu twiwe turyoshe. Kugira amenyekane bakaza kwifashisha na Facebook. Kugira bakumenye kuri YouTube bisa guhera kuza ngaha kuri Fibi. Fibi rero ko ariyo ihurira abantu bose. Bica bigufasha. Ni nkuko rero ugiye kuri TikTok ugaherayo ntawe kumenya ko nabaho mu Burundi. Bisaba yuko useruka ukaza kuri Fibi bakakubona. Utaje kuri Fibi ntawe kumenya. Kuba iki Fibi ni ngo rubuga ruri uruti izindi ngaha mu Burundi rukoreshwa cyane. Niyo mpamvu rero usanga Facebook bayikunda cyane ko ni ngo rubuga rwabashikira ubwa mbere amatelefoni bakiyuguru. Facebook niyo bakoresha kandi kuva kera n'amatelefoni atarayaronka ama Android ku mashini masibere wasanga turi kuri Facebook nta muntu yiyumvira YouTube. Rero Facebook rero ko ariyo twasirimukiye ko kandi n'ama Android ya Gino vuba. Tuyaronse vuba si kera cyane ama Android yakira ama application. Dazi twe dusirimutse cyane ku ma Android za 2014-15. Cyo ikindi kibazo ko bakoresha ama Nokia amatelefone ya kera abantu nyene mu yari afite telefone bari mu boss. Umuntu akorera menshi. Ariko kuva 2015 kuduga ni ama Android yabaye menshi. Dusirimukire kuri Fibi. Iyo tugira imana tugasirimukira kuri YouTube byari kubasaba mugabo ntibyari gukunda kandi twari bwasirimuke. Niyo mpamvu ubona Fibi rero ariyo ifise ikibanza ca mbere mu Burundi. Wavuze ko Facebook niyo abantu basirimukiye ko ndetse ari naco novuga ati cyo bari nk'ikiraro kugira n'izindi mbuga ushoboye kumenyekana. Mbega leta y'u Burundi yokora iki kugira n'izi mbuga zindi zishoboye kwinjiza amafaranga nka YouTube? Leta icyo yokora nk'ugwaruka. Yumva hakaba ubucuti bw'ugwaruka rukoresha rezo sosio na leta. Aho ya president avuga ati genda umujama w'abajene. Umva hakabaho n'abajene barahari benshi bakoresha imbuga mugabo ubumengo ntibahari kubera iki leta mengo ntiri kumwe nabo cyane. Mugabo leta nk'ubu yiyegereje abajene ati abantu bakoresha imbuga tubaha agaciro. Tubahe n'amaxe y'amakarte kugira baze barashika ku matere batora ibintu. President hagiye baze nabo kuza gusanga nka karte ya sense ugira ironke. Kuguze kuronka amakuru meza uza gushikiriza abanyagihugu. Ijya carte tayifise ntiwinjira kuja gutora ayo makuru. Ijya carte nayo ifise ibintu birebire cyane kugira ushoye kuyironka. Uza gusanga ko bagusaba ibintu kuba waravyigiye ku ufise uburambe kugiziki ariko hariho benshi batavyigiye iby'ubujournaliste mugabe barimwo bazi kwandika inkuru neza. Bazi guposta. Ni kuza gusa gutora video hamukamonta ugatanga amakuru nyene kayaha abanyagihugu. Ubundi rero kubera bijya bintu byo kuremereza abantu amakarte carte ya sense ugira ironke bagusaba ibintu byinshi. Ugasanga benshi rero mu Rwanda rukoresha zijya mbuga urazikoresha kandi neza kandi ugatanga amakuru neza mugabo kubera iki bitavyigiye dafite diplome yabo ugasanga yize nk'ibindi. Yumva nibaza kuyimo. Irumva leta icyo yokora nuko yo kwegereza abajene. Kabaha agaciro bakoresha ibintu bijanye na rezo sosio. No mu bindi bihugu usanga bakoresha imbuga leta nyene bari kumwe cyane bakorana nyene bafise ubusabane bunini. Ariko tukiri ngaho nyene natwe abajene ndibaza ko hari igihe bishobora kuba bituvako. Hari ibintu dufate dushobora kuba ducisha ku mbuga kumbure leta itoja ngaho ngo idushigikire. Ubwo turabizi hari imbuga zicako ibintu novuga nk'ibitera soni canke ibintu bidafise ikintu biza kwigisha umunyagihugu asanzwe. Mbega natwe abantu b'abajene cyane cyane bari ku mbuga ni gute twotegereza gukora kugira na leta irabivuga ati abantu twobiyegereza?
Ngo nk'ibiterasoni ca mbere n'imbuga ubwaje abene imbuga bene ama YouTube FB ntibemera ko abantu bapostinga ivy'ibiterasoni iyo babibonye baca baguhana. Rero hari igihe usanga nyine ari ico kibazo usanga batagira amakuru yo gutanga kuko amakuru botanze ugasanga nawe nyine leta yabasabye kugira baronke kati yo kuja kuyaronka ayo makuru arivyo bibagoye cane ushaka gusanga ari ico mugabo ikintu kiba gihari nuko hobaho ikintu abajene bwa mbere kwanza akirinda ivyo bintu bibi hama kumbure bakaja hamwe hama bakarondera leta bakayishikiriza imigambi n'ivyiyumviro bisigaye ibintu bizoshigenda neza gusa ibintu byose ni buke buke kuko bazogenda bakora uko tugenda dukora ko leta izoza ibibamwe kuko biraboneka yuko ikirabitahura buke buke bizotinda bikunda ibitahura. Mbega nkawe nk'umuhinga mu vy'imbuga nihehe woba ubona imbuga zoba zigeze muri yambona kazoza y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye? Imbuga zoba zigeze kure cyane muri kiriya gihe. Imbuga uko ndabibona kuko je maze imyaka 3 aho twatanguye siko bikiru twatanguye badutuka ibyo bintu byanye tuzanyemwo n'ubusuma iyo n'inzara ibyo n'ibiki iyo n'inzara ikiragukoresha twatanguye badutuka iboneka yuko batabitahura mbwiye umuntu agiye mu kintu afise intego gumako nabo bagutuka ariko ubu ntaho kintuka ambwire ngo ivyo nuko bazana ngo nibiki ubu bose baraboneka bimeze neza bisigure yuko bagenda babitahura buke buke n'inyuma y'ikindi gihe bazoba bamaze kubitahura cyane kandi hari abantu benshi bako baraza gukoresha rezo sosio cyane hari n'abantu novuga bakuze bahora bakwitura hano cyane n'abantu bari mu myaka mito benshi n'abakuza batama kazi abantu nyine benshi naho buri leta bamwe turakorana nkabafasha nta kibazo. Mbere yo kurangiza nashaka cyane ugire ikintu wowe utubwiye kuri ibi bijanye n'imbuga ku rubuga company kugira umuntu wese yoba afise ikintu yoba yoza gukenera muri ku rubuga company ashoboye kukironka utubwire cyane ibintu vy'ingirakamaro abantu bakeneye mu buzima kumbure batazi aho boza kubironderera ariko mwoba mubikora hano muri ku rubuga company. Icyambere twenga ku rubuga company turakora amasite web turaduza imbuga vyihuse turagurisha imbuga turakora amavideo amafoto amarogo amadesign turakora ikizo ry'amasite web turafasha abantu gukurikirana imbuga zabo urubuga rushaka security turabikora ikibazo cyose wowe ufise kubijanye na rezo sosio turabigufasha nimba wayibwe bitararengerana turagufasha kugarura imbuga zawe nimba utabitagikunda kwinjira ku rubuga rwawe turagufasha ugasubira ukazinjiramo neza ibyo byose n'amaserivisi dutanga kandi turigisha ibijanye no gukoresha imbuga arifuza kwiga ku boostinga turavyigisha urumva muri iyo domaine ikintu kijanye n'imbuga rezo sosio ikibazo cyose uba ufise twandikiye ku rubuga company nta kibazo baronkenisha ushaka kugura YouTube ihemba ushaka ko YouTube yabayimonetiza ushaka ibijanye n'ama AdSense ibintu byose bijanye n'amahuzenya amakode pine turagufasha kuronka kode pine kode pine ni imwe baguha iyo ugomba kuvalida ama AdSense yawe ubundi ikintu cyose wogira mu bijanye na YouTube Facebook n'ibiki cyangwa kugura page YouTube TikTok turabigufasha byose ikintu cyose en general kijanye na rezo sosio na site web turabikora. Tubashimire twongera tunabasaba n'ikindi gihe nitwabitura muzoshobore kutwumviriza kandi munatunganiriza. Yego nta kibazo ndahari. Twongera dusaba n'abariko baradukurikirana bariko bakurikirana kino kiganiro kuri African Sound mubandanye mukora subscribe, like na partage kugira ibiganiro vyigisha dushobore kubishikana ku bandi kumbure bishobora kugira nabo bihinduriye ubuzima. Hariho abantu benshi b'abajene bashomereye ariko batazi imbuga batazi ko
imbuga zishobora kubatunga zikababeshaho mbere bakabaho n'ubuzima bwiza cyane. Tubasaba mufate mugire partage ikiganiro gishobore kubashikira ndetse gishobore no kugira akamaro n'abandi. Murakoze cyane.